Umurundikazi Sada Nahimana aheruka gukina urukino rwiwe rwa mbere majonjora higanwa rikomeye cyane kw'isi muri tennis US Open 2025. Naho yaviriyemo mu rukino rwa mbere, iyo ntambwe yashitse kirakomeye mu rugendo rwiwe. US Open ni iki? US Open ni rimwe mu mahiganwa ane akomeye cyane kw'isi mu rukino rwa tennis bita Grand Chelem mu Gifaransa canke Grand Slam mu Congereza. Ayo nayo ni Australian Open, Roland Garros canke French Open Wimbledon na US Open. Gukina no gutsinda mu mahiganwa nkaya niyo ndoti iri hejuru cyane umukinyi wa tennis ashobora kugira. Upatiye ku zindi nkino, Grand Chelem ni nk'igikombe c'isi umupira w'amaguru canke NBA muri basketball. Ni amahiganwa ashigwamo uburyo bwinshi, arabwa na benshi kandi agoye gutsinda. Ni abahe bakinyi bemererwa kuja mu higanwa nk'iryo? Ihiganwa nka US Open ryakira abagabo n'abakenyezi bihangange muri tennis kw'isi. Ariko kandi baba bakiri bato abo bita junior hamwe n'abakinyi bafise ubumuga barahabwa akaryo. Imwe mu mice y'abakinyi batumirwa muri Grand Chelem ni nk'iyi: abari ku rwego rwiza kurusha abandi kw'isi, ni kuvuga batarenze ikibanza c'104. Baba bemerewe kuja mu izo nkino atakindi gisabwe. Umuce wa kabiri ni uwo baba bari mu bibanza vyiza ariko baja muri izo nkino babanje guca mu ijonjora. Uwo ni wo muce Sada Nahimana yarimo. Uri muri uyu muce bimusaba gutsinda inkino zitatu kugira atsindire itike. Umuce wa gatatu nuwo baronswe ubutumire budasanzwe wild cards. Abari abakinyi bakiri bato ariko bagaragaza impano idasanzwe, abakomoka ahaba habereye ihiganwa, abakinyi batwaye ibikombe bagarutse bava mu mvune n'abandi. Tugaruke kuri Sada. Gute uwo mwana wo mu Buyenzi yaronse amahirwe yo gushika muri iryo higanwa? Sada yatangiye gukina tennis nk'abigize umwuga muri 2019. Kuva ico gihe yagiye arakina amahiganwa atandukanye kw'isi kandi anavyitwaramwo neza. Abarundi tumumenyereye mu higanwa YT50 rimaze imyaka ribera kuri Entente Sportive aha mu Burundi. Muri heruka kuhabera muri Ndamukiza uyu mwaka, Sada yatsinze atababarira indwi zibiri zose yikurikiranya, aca ahakura amanota 100 yongera arongoka ikibanza. Inyuma yaho yarigenjeje neza n'ahandi, na cyane cyane mu gihugu ca Tunisia aho yashitse mu rukino rwa nyuma mu higanwa Y55 Hammamet, bica bimwugururiye imiryango yo gushika muri US Open. Muri kino gihe Sada ari mu kibanza c'224 n'amanota 320. Yarigeze no kuba mu kibanza ciza kurusha aho yari wa 222 kw'isi. Mu nkino 360 amaze gukina, amaze gutsinda 212, hafi ibice 59 kw'ijana. Sada azokunguka iki nk'uwashitse muri Grand Chelem? Mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko, Sada Nahimana niwe mukinyi w'umukobwa wa mbere ashoboye gushika kuri uru rwego rwo hejuru muri tennis. Ico conyene kiramuhesha iteka kigatuma yigirira icizere. Kubera iyo ntambwe, Sada azomenyekana kurusha, bitume akwega n'abashobora kumushigikira abo bita sponsor. Yaripimye yongera arahakura ivyigwa bizomufasha gutsinda mu yandi mahiganwa akomeye. Inkino nkizo ziba ziri ku manota menshi, iyo Sada aramuka atsinze byari gutuma amanota yewe yiyongera, bikamufasha kuja mu mahiganwa amwe akomeye atabanje guca mu vyo gukurakuranamo. Azoharonkera kanoti. Uyu mwaka amafaranga yashizwe muri US Open yarongerejwe ibice 20 kw'ijana. Umukinyi nka Sada yasezerewe ku rukino rwa mbere, bitegekanije ko azohabwa amadolari y'abanyamerika ashika 27,500. Ku myaka 24 gusa, Sada aracyafise igihe kinini imbere. Intambwe agezeko igaragaza ko azoshika kure cyane. Hari uwibona ukundi? Tuyage muri commentaire.